ishirahamwe avode yifatanije n'imiryango yose yakozweko n'intambara ribabwira riti mukomere ku rugamba rwo guharanira agateka kacu. Ishirahamwe avode yifuza ko igikorwa cyo kwibuka no gushigikira abasigwa banye n'icubahiro Perezida Melchior Ndadaye cokorerwa n'abasigwa babafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cabashinze, tutibagiye abakozi ba leta bagandaguwe bari mu mabanga y'igihugu. Ishirahamwe avode rirasaba ibi bikurikira: ubwa mbere, leta ko yo kwiyumvira ingene igikorwa cyo gushumbusha ababuriye ababo mu bwicanyi bwazingamisa igihugu kuva cikukira kugira ngo umugambi wo kunywanisha abarundi ushoboke. Ubwa kabiri, avode isabye ko leta yoshigikira imigambi yo kwiteza imbere itegurwa n'abapfakazi n'imfuvyi bo muri avode. Ubwa gatatu, avode isaba ko leta yoduza agafashanyo gahabwa imfuvyi n'abapfakazi koba kajanye n'ibihe tugezemwo. Ikindi avode isaba kubakozweko n'amagume, isaba ko bokomeza umuco wo kugwanya, wo kunwana no kureka kwigisha abana bacu umutima wo kwihorana. Avode isaba ko twokwigisha abana bacu bo Burundi bw'ejo imico n'akaranga byaranga ba sogokuru kuva kera.